Inshuti zanje ndabaramukije. Birababaje kubona muhurira mu mahanga muri abarundi hanyuma ntimukundane. Zino foto mubona zibiri, imwe niyo uwo bita umudarara, iyindi niyo umurundi kazi. Bose n'abarundi kazi bari muri Arabia Saudite. Hano hari inkuru ngiye kubaha ndabasangiza n'ikiganiro ngiranye n'umuntu. Umurundi kazi yaburiwe irengero gushika isaha ntawuzi ahari neza. Ariko ikibabaje nuko twumva ko umudarara ari umurundi kazi yabigizemwo uruhara. Nanamuhamagaye yase kunyitaba kugira ngo aduhe umuco. Byabaje guhurira mu gahinga muri abarundi kazi, aho kugira ngo mufashanye umwe akagomba kwica uwundi canke kumwicisha kumugirira nabi. Mu ntunge rero twumve ubizi neza umwe mu bariyo atubwire uko vyagenze guhera ku ntango gushika ku mpera, hanyuma araza gusozera. Uyu mudarara atorokesha abantu muri Arabia Saudite hanyuma kandi agahindukira akabagirira nabi yitwa Jeannette, hanyuma uwaburiwe irengero nawe yitwa Odeta. umukobwa yitwa Odeta ava mu Kirundo. Ni nka kurya mushobora guhurira n'abakobwa benshi mugahurira ku mudarara umwe mukidondorana. Jewe ntitwanahuriye no ku mudarara umwe, bivanye naho jewe nagiye gukora kwa mabuja, we aca asanga nakora umukobwa wa mabuja. Rero baje gutembera, umukobwa aje kwa nyina wiwe baca barahansanga. Turidondorana, numva ni umurundi w'iwacu, ndamubaza uvahe, arambwira nanje ndamubwira wumva tumenyana uko oca tuba inshuti. Hanyuma ndamubaza ati uvahe, agize ati jewe mba ku mudarara yitwa Jeannette, urya mudarara nakurungikiye ifoto yiwe. Hanyuma umukobwa yaragiye ku kazi, umukobwa agiye ku kazi biramera nabi. Uriko uranyuma cane ukazi biramera nabi, arambwira ikibazo afise. Ndavuga ati mwana wa mama, aha muri ano mahanga turi aho umwana arira nyina ntiyumva. Rero urabona turi no mwibarabara, naho iwacu ho kwigwanako n'Imana yacu yonyene. Wowe unye bitameze neza, taha ugende urondererwa kandi kazi. Aravuga ati sawa. Umukobwa amaze gutaha ku mudarara asanga hariho abantu bakora akazi k'ubudangaji. Aguma ngaho umudarara aramurondera. Inyuma y'imisi 4 ari ngaho umudarara aramuronderera akazi, asanga n'ahantu amujanye n'ahantu ho kuguma wicaye ku muriro yahera saa 2 z'agatondo ari ku muriro. Ibivanye n'ivyo yakora, yaza guhaguruka ngaho agiye kuryama n'inge bazimusanze aho nyene, n'igihe co mu gitondo bamusanze aho nyene. Kugeza naho umukobwa atangura gukorora, akoroye agakorora amaraso. Ndamubwira ati yego twaje kurondera ubuzima, ariko tutibabaye nta bandi bantu bazotubabara. Ugeze ku rwego rwo gukorora amaraso, iyo n'iyindi ngorane uriko uriteza, uraba ufise amafaranga yo kuyivuza. Umukobwa ahitamo guheba ako kazi asubira kandi ku mudarara. Asubiye ku mudarara aricara, yicaye iyo araguma iyo nk'ikintu c'imisi 3 kandi naho umudarara yanka kumugaburira. Banse kumugaburira amara imisi 3. Arambwira ati nahagurutse uyu munsi ubwo nyene ni kubera ibizunguzo umucani kubita hasi. Pinaririye ibitamoro, sindi nyambari itende bazidatende. Pinariye tamoro ngira ngo sinzi igihe coba zimari zirirabura ukuntu. Ndavuga ati Imana yo kukurengerera, ati none wobona uko ariko. Ambwira ati jewe ndarusha. Ndanamusaba n'impuzu zanje, akambwira ngo nta mpuzu zihari, ngo yazibikije ngo kuwundi muntu. Ngo none ngo wundi muntu yazibikishije ko ngo yagiye parariyari. Ndavuga ati uyu ni umudarara bwoko ki ushobora gupanga inzu ufise abakobwa hanyuma ugatora impuzu z'abakobwa ukagenda kuzibitsa mu muhana? Ubwo n'ubwenge bukita Imana. Jewe irya mbere ndavyumvise, ndavuga ati jewe numva ntameze neza no mu mutima, mubanza kugirira ikibazo ngaha. Ndamubwira ati rero mwana w'umukobwa, umuntu agirwa n'uwundi. Rero ukaba wumva umutima wawe utameze neza, nko kuza kugirira ingorane no mu mahanga, nuko tumutaha ukagenda mu muryango, kugenda hakiri kare. Urashobora kwikazira wumva umutima wawe utameze neza, ugasanga n'ivyo uriko urarondera urapfuye urabisize utanabiriye, kandi ari bo babiruhiye bigasigara birarya batabiruhiye. Umukobwa avuze ati ego. Agira ati rero ngomba ntahe. Urabona irya foto yiwe nakurungikiye? Yarambwiye ati urabonye uko nyene mbone iyi foto ndakurungikiye?
uku nyene niko ntaha nambaye ndindiriye bavyuke banyugururire ndondere umushoferi antaha. Sawa sawa. Umushoferi anjana muri Sakana. Ndavuga ati none wowe urazi umushoferi akujanayo? Avuga ati ntawunzi. Ndavuga ati reka ndakubarize abagenzi. Ndamubariza abagenzi baravuga ati sawa two mushoferi turamufisiza na location y'umukobwa. Koga ndamusaba location arabiza. Ayimpaye ndayihereza abariko baramuronderera umushoferi. Baramuronka umushoferi aravuga ko asigaje iminota 30 kugira mushikire bivanye n'ahantu ari. Ya voice ntanayiterura kujya nyene ndayirungikira umukobwa. Ndavuga turumva ko hasigaje iminota 30 bagushikire. Ngo sawa. Umushoferi yongera ararunga ikindi voice avuga ati sigara iminota 10 kugira ndamushikire umukobwa. Umukobwa ndamurungikira ya voice kujya nyene. Umushoferi yongera ararungika kandi indi voice igaragaza avuga ati sigaje iminota 3 kugira ndamushikire. Aho nyene rero ya voice ndayirungikiye umukobwa. Umukobwa acambwira ati barasohoye hanze bambwiye ngo bagiye mu isoko ngo ntibashobora kunsiga mu nzu yabo. Rero nanje ndagize ubwoba ciye afata taxi. Ndavuga ufashe taxi ugiye ko wari usanzwe ugomba gutaha wagize ubwoba bw'iki? Wari gushaka ukaguma ngaho naho igipolisi cyari kugusangana ngaho nta na kimwe cyari kugufata n'ubundi wari usanzwe ugomba gutaha. Umukobwa twaherutse kuvugana iryo kugeza nino saha ntiturasubira kandi kuvugana. Telefone yiwe iruguruye, uyitelefonye ko irasona icihereza. Telefone y'urungitse ko amavoice urayarungika bagasoma ntibakwishura. Rero je bimaze kugenda uko nca ndakabaza abantu bari mu Burundi bari basanzwe babana kuri iyo mudarara. Ndababwira ibibazo by'umukobwa bavuga ati uko nyene niko bimeze. Ndavuga ati yego uko nyene niko bimeze ahubwo nimumfashe dutabaze turabe ingene umukobwa tumuronka kuri telefone. Rero abo bari mu Burundi rero barafasha kurondeza bambwiye ati ijya voice nakurungikiye wewe wavyumvise kurya niko banyishuye. Hama uwundi nawe yaciye ambwira ati sinyene ko yazi ko ndungika voice yiwe ariko yavuze ati bamaze kwandikira ujya mu darara ngo yavuze ati ngo jewe ngo nta mukobwa nshobora kubika ngaha mu nzu ngo bivanye ngo n'akazi kanje ngo n'akazi kanje mu mukobwa ngo ari muri Sakana ngo kimwe gusa ngo telefone yiwe ngo ntirengana ngo ahubwo ngo nshobora kubahereza izindi nimero mushobora kumutorako. Ndamubwira abantu baca bandungikira ya voice nja nawe tubagire baguhereza izo nimero. Aduhaye nimero ntusanga aduhaye za nimero nyene za wa mukobwa. Ndabati nimurabe neza rigomba kubacanga izi nimero ni z'uyo mukobwa nyene w'iyo telefone itariko irarenge iruguruye mugabo irasona nta n'umwe yishura. Natwe twaba dufise amakuru y'uko umukobwa ari mu nzu bamwugaranye ngo baramwakana telefone ngo ntibakeneye kumwugururira asohoke ngo kubera ngo yaje agenda kubamenera amabanga y'ivyo akora. Ndasavye mu mutabarize uwo mukobwa ava mu Kirundo jewe iwabo ntabwo nzi vrema. Ava mu Kirundo ahubwo nabi wambwira ngo nabo nyene baba bariko baramurondera nk'uko nanje ndiko ndamurondera. Amakuru yaraye ko biteye ubwoba n'agahinda ubwoba n'agahinda. Kizanje bakunzi munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha ndabashimiye. Ngomba mbanze negure kwanza abarundi kazi mudakundana muri mu mahanga. Uyu mudarara murumva ko ari umuntu mubi. Uyu Janete ni mama Eliane ni umuntu mubi cyane. Kuki mudakundana mwahuriye mu mahanga? Murumva ko uyu mugenzi wiwe Odeta yahuye n'ibyago vyoshikira ari we wese mwabagiye guhangayika. Aho kugira ngo amugwane ko ngo amufashe ngo amubunde ko inyifato mbi igayitse murumva inece yamugirira. Iciyongereyeko ngerageje kumuhamagara kenshi ndamwandikira ndamwibwira bishoboka ntigeze yasomye ntiyanyishyuye. Uyu mudarara abadarara kugira ngo mwumve umudarara icyo bisigura kubona mutabizi ndazi ko nkurikirwa n'abatari muri Arabia nabo nyene. Umudarara n'abajejwe n'abatorokesha aba bakobwa bakabajana bakabakona amakontra bakabajana kubakorera
murumva ko uwo yaramwakiriye aramufise ntamunezwe, murabona ukuntu ameze, bijya n'ijisho riraguha, murabona ko yonze yaraheze uyu Odeta. Sinzi ko ari umumama canke ari inkumi, ariko murabona ko amerewe nabi, aha bijya n'ijisho riraguha. Yego, mama Eliane canke Janete, iyo nyifato si nziza. Ayandi makuru mfise kandi atari kw'ivumbi nuko no mu buserukizi bw'u Burundi muri Arabiya baba bamaze kugerageza kurondera abantu ko ari babiri. Uyu muntu uyu cane cane umudarara hanyuma ntabitabe. Iyi nimero yindi yoyo ya nababwi mumvise twavuze mu kiganiro y'uwo Odeta yoyo ntikirarengana muri uyu mwanya, ntawuzi icabaye. Mugabo uyu Eliane ariwe mama Eliane Janete wewe uyu mudarara umwandikiye arasoma na message irarengana, ariko telefone ntiyitaba, byumvikana ko abireka bibona. Rero ni inyifato mbi kubona tudakundana twahuriye mu mahanga. Abandi bantu je maze gutembera kure heshi kure cyane, abandi bantu usanga iyo bahuriye mu mahanga barakundana barafashanya, urwaya gwaza uwundi, ariko mwebwe abarundi n'abarundikazi murabona ivy'iwanyu yuko bitandukanye n'ivy'abandi bantu. Je ndabineguye, niyo mpamvu uyu Eliana n'uyu mubona Eliane ni ngira n'umwana wiwe uyitwa Janete. Uyu Janete n'uyu mubona ari hano yambaye ipataro isa iyi jeans, murayibona, uyu yambaye ipataro y'jeans niwe Eliane, niyo mama Eliane niwe Janete ni Supress. Hanyuma Odeta niwe yambaye ikanzu mubona yonze cane, yamerewe nabi mu by'ukuri, murabibona namwe. Yari yahisemo gutaha yambaye gutya kuko bari bamwimye n'impuzu ziwe, kubera aba badarara hariho ukuntu usanga iyo ubaheraniye amafaranga uri nk'umurundikazi ugira utahe, ibita gutaha ni kuja kwifatisha mu gipolisi kugira bagutahane. Hariho abatakwemerera ngo utabarishe, nk'uwamerewe nabi burya usanga hamaze igihe agaharangwa muri he, yamurangiye akazi karamunanira n'ibindi nk'ivyo nyene vyo kurya usanga biba intambamyi, ugasanga ntibitanaho. Rero kino ni igikorwa cyo kugaya no gusuzugura. Abo mumenya mwese mubwire. Nzogaruka kandi amahoro ikiganiro cimbitse uyu Janete, kuko ayandi makuru namaze kumwumvako ko yase no kutwitaba. Urumva ko tuzogerageza tuvuge ivyo tumuzi ko byose, ntaza arahenda abantu abatorokesha. Barahenda abantu bakabakura mu makontra, aho bariko barakorera amafaranga bakababwira ngo ni makeya ngo baze gukorera menshi, bageraho bagaca bahemukiramwo ubu buryo. Murabona ko bibabaje cane. Nongera guhanura mwe muri mu makontra, please bitase gose kora akazi gumayo. Je maze kuganira n'abantu benshi cane batorotse. Umuntu yatorotse n'ubutatorotse ntibanganya ubuzima. Wowe ufise risk ko ushobora gufatwa ugataha canke ukicwa canke ukimwa amafaranga waratorotse, ariko uri muri konta nibwo wogira ibyago ntushobora kungana n'umuntu yatorotse, kuko ufise igama, ufise kagapapuro akaranga muntu igama, uba ufise pasiporo yawe biri ku mubose wawe, ubuhembwa amafaranga yawe bakagufasha kuyarungika akagera mu Burundi. Mu gihe watorotse arinda kwinginga amwe akayacisha kwa babasuma, ariye basha bayarya ntashike mu Burundi. Ushobora kuronka menshi nkuko ushobora kuyabura. Hagiye yavuze ngo mu kiganiro yavuze yuko ngo kuyu Janete ngo nabadangaye, umva ni ndaya niza tunze. Ibaze gutoroka roka mu kazi kawe ukaja gukora akazi kagayitse k'umunuko. Mwumva ko mwotuma miguna mu makontra. So yari impanuro yanje ndabahaye, uwo bizankira zatoroke mugabuze umenye uko ubuzima bwiyemwo atari bwiza gusumba ubusize muri kontra. Murakoze. Kandi si ubwa mbere ndabivuga, nejo narakoze ikiganiro nongera ndabivuga, nejo nzobisubiramwo ntege yejo muzemenya ko utorotse uburi risk yuko uzobura vyose. Murakoze.